let me get this. Yasani rirenga na muha matongo mwitenga mutongoza mpaka rirenge. Hey, yasamye zirenga zibiri simpushi yo sipusi ntombo z'akanyamulenge. Uyu mubebe yatumye mbembe akanyabutinde kangize indembe. Uyu mubebe yatumye mbembe akanyamulenge kangize indembe. Alright, it's another beautiful day, ladies and gentlemen. Ndabaye ikaze mwebwe mwese muriko muraturaba right now kuri Isanamu TV online. Mwa muriko murakoresha telephone zanyu cyangwa mukoresha screen television zanyu. Ndabaye ikaze muri exclusive interview aho ngiye kukuzanira umwe mu ba best drill master yitwa GUNGAHU. GUNGAHU akaba yatahukanye You Got Talent yateguwe na Yagwa Entertainment. Akaba ariwe yatsindiye ikibanza cya mbere, yahawe amafaranga ngana n'ibihumbi amajana 200, and then baramusohorera clip video na audio y'indirimbo yiwe bise Mulenge. Welcome my brother. Welcome GB. Umeze neza? I'm popping. Everything I'm good? good. Yeah. Okay. Good. By the way, congratulations kuri joint yawe irarenze my Thank brother. You sana maji. Thank you indirimbo sana. Nziza. Sana. For sure. Sana. Why Mulenge? Mulenge. First of all, nariko ndondera kintu different. Mulenge man. Chaje mu nyuma Mulenge, but nariko ndondera kwandika ndirimbo nyene y'urukundo muga y'iki gangster nyene kuri style nyene nsanzwe nkora ya hip hop iri drill. Drill. But nariko ndondera kantu kagaterme nyene kasanga nyene kari different. Kandi kaza gusovya abantu nyene uza they will be like Mulenge, what about this? What about this? So kichakinza muko nyene Mulenge. Yeah. For sure. Yeah. Hari abiyumvira maybe GUNGAHU ashobora kuba muri mu ma shortcuts yo mwisite nyene yarahuye n'Umulenge somewhere and it was like let me get this. Yeah, nah. Yari gu create akantu nyene kari different nyene. But now is nyene ibintu byo masite byose birashoboka bro, byose birashoboka, but yari konde ikintu ki different, so for sure kintu chatira abantu, kintu kiza gutuma abantu biyumvira bibaza. That's man, congratulations by the way. Thank you. Kubona warasinze muri You Got Talent. Kandi yaranatsindiye nanje ndaririmba ikibanza cya gatatu. Akaba umwaka gusa kuva muri nanje ndaririmba muri You Got Talent yaratoye muri uri hamwe, yatoye 800 yo muri nanje ndaririmba mu kibanza cya gatatu, hama muri You Got Talent aronka 200,000. Man, what's that ico kintu muri kuri career yawe kivuze iki gutsinda muri nanje ndaririmba ugatsinda muri You Got Talent? Ico kivuze en fait competition ya You Got Talent. Igihe yaba I was like if I gonna ndere yindi chance parce nanje ndaririmba mubona yiwanyu mwateguye yari competition nari nshaka cyane gose gutsinda. Ni competition nari naje niteguye bikwiye, sinzi ko abantu yoka ko nabaye energy, but for sure ikibanza natahukanye nticanye ni narumvise yuko nari satisfied. Nari satisfied. Shaka kuba the number one. So I was like let me get my revenge bro. So mu yindi competition nari koze muri competition You Got Talent. I got the first place. Ibintu bigenda neza biratuma ndonka my first official video. That was Mulenge. Yaruka gusohoka, you already know. Landry SB. Yakozwe video yakozwe na Landry SB, arabizi muramuzi mwese. So audio ni Amir Pro. So abayikoze ni Yagwa Media, as niko ndabivuga. Yagwa Media ni Don Writer. So niwe ari behind Yagwa Media. So the thing is this competition yari kugira ngaruke nyene nje kurondera ikintu gishasha, right? Washaka kuba the winner. The winner, this time the winner. And Imani irabikora. Imani irabikora bro. Because you know ushobora kuba ufite talent, ushobora kuba ukora cyane gose, but Imana niyo yamifise ijambo rya nyuma mu bintu byose. So I got it right. Let me get this bro. And kugira ngo usohore Mulenge, by the way, wari ufise izindi ndirimbo in the studio canke wavuze ati ubu ndonse
sponsorship yo kuja muri studio kuri iyo ndirimbo na ndihiwe na yagwa ni ikintu wateguye muri icyo gihe nyene canke yari project wamaze gutegura like kuyandika and all that? Ni ikintu nateguriye project ni ikintu nateguriye competition ntiyari ihari yagiye kuboneka nsinze competition kubera nibwira yuko izo mfise zihari zisanzwe zihari ni izi wanje nizo nakoze ku gatwe kanje. So I was like bari bambwiye yuko bizoja bazogumana ama copyrights so I needed to create something new for Yagwa Media. So I made Mulenge and byabaye uko byabaye. So that was it. Okay. And Yagwa Entertainment, Yagwa Media. Bari bafise abaririmbyi bahagarariye like We Love Music, and by the way ubu ntibakiri muri We Love Music ubu ntibakiri muri yari DB Music. Yari DB Music. And DB Music ni ya Don Brighter. DB for Don Brighter. For Don Brighter. Kandi na Yagwa Entertainment na Yagwa ni ya Don Brighter. So far there is are plans zo kuvuga ko amaze kugera ko ashaka gushira muri label yiwe and all that. Ntacyo ndabiziko. Ni just iyi project ya Mulenge ni just nkuko nguma ndabivuga turiko turabivuga ni project yazananye na competition ya Natsindiye. So ibiri nyuma ya Mulenge ntibirandi. I don't know ibiri nyuma, sinzi bizokurikira, but let me hope for something that it's going to be some good news. Ndibaza for sure, but I don't know. After Mulenge uramaze kuronka izindi feedback z'abandi izindi management zivuga ati zirashaka gusigning so far? After Mulenge actually nkuko mwayo video ni boro ni iratesa sana gose. So iyo ukoze iboro ya bien abantu bakayishima, there will be always people trying kukurichinga bagerageza kukurondera ida bakubwira yuko wasohoye iboro ya fresh, ida bakubwira yuko bashaka ko mukorana ibintu nk'ivyo. So kugira ndakwishure harashobora kuba hamaze kuba hoboneka nkaberekana yo my intentions. So that's it. Then bigahera ubishyura gute like sishobora ku ni kunumva nyene nta gukonfirma nta ku sinoba confirma. Sinoba confirma kuko nkuko nabivuze ibintu biracari byinshi biri mu nyuma biriko biraza. So ucivuga ati reka nihute nje gukonfirma ibyo confirma, ushobora kuba hari ibindi byari better biri nyuma kidogo for sure uri ku uhomvye. So nivyo. So umuntu aritonda kugira ngo wemere kuba signed under management yari yose. Ibintu bitatu uraba nibi ibintu bitatu. Chambere ibintu bitatu. Chambere kwanza ikintu chambere as an artist from a new generation, from the new generation, ndiko ndakora umuziki wisana muri nshasha nyene sana muri nshasha. So manshaka yuko batahura vision yanje y'umuziki ndiko ndakora, target yanje umuziki na vision artistique y'umuziki wanje. So icyo nicyo kintu cyambere nza kuvuga kiba gikenewe yuko uwo muntu wese yabaje yifuza ko twadukorana amenya yuko hariyo vision mfise jewe ku muziki wanje ifoko bayitahura. So ikindi nuko aba ari umuntu ari ready yoba ari ready gufata risk, kuko nakubwiye ni new generation, ni new vibes, new sound, ni drill, turi muri drill. So for sure. So numva ni ikintu tutamenyereye no mu Burundi cyane gose, ntitukimenyereye na gato. Yeah. So ni
ni inzira umuntu yakwiriye kwitondera cyane gose. Okay. So mvuze bibiri maybe but nivyo bibiri nivyo biza imbere kwe. So that's it. Okay. Yeah. And speaking of drill music, wavuze kubijanye na drill music, ndashaka kumenya like kukugerageje kumviriza mulenge, it's like ningi gikombe nyene ufata like you ukachfungwa like drip izo drill wewe kugira ngo ushobore kuririmba drill. Hariho training waronse canke wabaye inspired niki? You know, iyo urumu rapper, it's better kuba ushobora gukora amantuze menshi, guca hose. So abanzi bazi ko ntatanguye muri drill. That was some old school thing, yari old school cyangwa nyene ibintu biri a little bit trap. So kugira nje muri drill uri kuraraba n'umuziki uri kurakogwa internationally, so you be like, yo, that's the music iri kuri hit, that's the music people nowadays bariko barakunda. So you have to adapt urumva hamukacuraba nyimba vyo korohera kubera hari gihe ushaka kuadapta ku kintu gishasha mugabo ukanyerera kumva nyene yuko biri you're trying too much hard, nimba bikaba hard urikura trying sana mugari nyene ntibikunda nibigukundira. I don't know when they trying, by the way, ukaza wumva abantu bavuye no this man he's trying but na sivyiwe nabireke narondera ibindi kidogo. So naragiriwe ubuntu yo I tried on the drill style, so and that was dope. That was dope. So that's it. Kuba inspired, umuntu araba inspired n'ama sound yumva for my viewer. So turaraba drill ya za UK za USA, and then kacuraba mu gihugu kibanye bariko bakora some drill thing kandi kiratoka sana. You be like, yo, we want to introduce some new thing natwe mu EBJ mu Burundi. So we tried this kandi andazi yuko inyuma hari ibintu byinshi cyane gose bigiye kuza biryoshe cyane gose. Sure. From the new sound, from the new generation. So we all need some support. And thank you for having us muri Sanamu Media, muri the studio zanza Sanamu Media. So pleasure to have you, man. Anytime. Any home kandi no sorry kindi after Mulenge you'll be back here. Thank you, man. Thank you. Hama speaking of drill, ndashaka kumenya do you have like a plan uvuga ati genzo risohora indirimbo like zitatu canke zine and then zoca ngabanya gato drill nje muri trap sijui nini na nini? Ahubwo trap niyo tuva. Trap niyo tuva tuja muri drill. So maybe bishobora kugaruka kw'ibyo baraperi biragoye, ibyo baraperi kandi ni fresh kuguma nkuko nakubwiye guma umixing. So dufate nk'ubu nashaze gusohora nka a project y'indirimbo nyinshi, sinokora a project full of drill songs. Ndamixinga kugira bibe better kugira trap drill. As I told you nakubwiye ko bwa mbere nakora old school. I know hari haba abanyumviriza kubera nakora old school, so sino giving up on them kubera just when you trying something new. So you have to kwiyumvira kuri bose hama ugakora style zose zishoboka nizo bakumenyereye kabantu. So I will mix drill, trap, old school, byose nzobikora. Nuhe muririmbyi international artist aririmba like drill music? Uraba cyane. Ndaba cyane. Umviriza cyane. Numviriza cyane ni n'umuji wo muri UK yitwa ni Central C. Bibaza bakurikirana drill baramuzi. So that nigga arakora drill ya fresh. Niyo ndiko ndaraba drill nyene ya mu bindi bihugu byo hanze. I look up to him. So kugira umuntu abe inspired nyene n'ibintu bishasha. That's it.
Okay, congratulations by the way, kandi ugume muri izo nzira nyene, icyo ni ikintu cyiza sana. Asante sana. And nagomba kubaza gato ku bijyanye na Mulenge, iri uploaded kuri Yago Media. Waba ufise access like to perform your ndirimbo ahandi hantu, like you can upload it on your YouTube channel? I can upload it on my YouTube channel. Yeah. Mama nkuko nabivuze bari bafise kuva competition gitangura bari bafise ama critère cyangwa ama condition yuko like bagusore indirimbo izoja ku mantuze ya. So that's it. Gusa wocha unguka gute? Yajya amafaranga gusa canke unguka ikindi nyabaki? Kuko imaze kuja kuri YouTube channel yabo, it's like nibo bayifise ko access cyane ne. Harabaye iyindi myumvikano nyene between us, but iyo izo ndibaza DB don't write anyway yoshima kuzivuga cyane gose. Niwe shima kuzivuga cyane gose, so that's it. Urafise access ku performing wherever? Ndafise access. Ndafise access kubera as a songwriter I have the right to perform it. Okay. So that's it. That's fine. Yeah. After Mulenge, let's say to expecting another project so far? Yeah. Nyishi, bro. Nyishi, because even before Mulenge I had nanifisi bikorwa kandi bitari biki. So ndibaza apana ndibaza for sure, man, for sure. Bizoza ibyo bikorwa, and even though byafashe umwanya munini kugira nsohora ikintu canje ca mbere, bizoza kandi I promise you though. Okay. And after gusohora Mulenge, feedback z'abantu? Feedback z'abantu nyene kubera uko nemeje kuvuga byamaze igihe kinini kugira sohora ikintu ca mbere abantu babone iyo uyu muhungu ariko arakora arasohora ikintu kiri professional, so people bari bafise like kanda inyota yo kumva GUNGAHU, yo kumva GUNGAHU, yo kubona GUNGAHU. So bacakiriye neza cyane gose, ndacaronka ama feedback, ndacaronka ama message, ndacaronka ama video bariko barayivibingako, so that's bayakiriye neza cyane gose. And nobabwira muti merci sana kubona mwararindiriye, parce que you know kurindira umuntu mutazi kazosohora, bro, that's umuntu muzi ko abizi abishoboye mugabo akabanyotezo kiye kinini nk'ico nabanyoteje, you be like, man, so ibyo bintu kandi nzobisohora, natanguye biriko biraza, so it's my time though. Yes, bitege ikindi gikorwa like yari. When I can't tell this. Quite. Ariyo mugabe is really ready? Bien sûr. Okay. Yeah, for sure. It will be a surprise. Kugira ngo be uzirekure. Kugira ndazirekure like. Izo zindi ziri ready. But azogera. Guys, it will be surprise. Azogera, bro. Yeah, for sure. Yeah. It's a surprise. Okay. Yeah. Thank you so much, my brother, for coming. Yo. Jari teke ko watugendeye uravuga ku ndirimbo ya Mulenge. Thank you so much, hama tukifuriza all the best muri byose, ntuzudutevye, my brother. Just drop it. I'm gonna drop. Naheze nk'ukwezi cyangwa amezi abiri. I'm gonna drop. Let us get it. I will let you get this. Like you was a bro, you already know. Yeah. So, merci sana. Yeah. Merci sana kabisa kubona mwiyumviriye konza mu kibanza cyanyu. Yeah. Ni cyacu twese kweli. So, thank you. N'abari behind inyuma batariko baraboneka, thank you. Ndazi ko mukora cyane gose. So, nizere ko abadukurikirana baguma baryoherwa n'ibikorwa byacu. So mubandanye mukurikirana Isanamu Media, mubandanye mukurikirana GUNGAHU, mu following ama social media, mu following ama YouTube channels. Ibintu biri nyuma ni byiza cyane gose. So that's it, and
let me get this. As you already know, energy. It's energy in this. Energy. Thank you so much, man. Thank you, Jib. And tell them ko uzobuni muri show ya Bantu Boy, man. Yo, bro. Thank you for reminding, man. So ndi muri show ya Bantu Boy, le Festival de l'Indépendance. Izoba le 1er, le 3, le 1er, le 2, le 3. Yeah. So, nzoba ndi konda performing muri le 3 kuri Place de l'Indépendance. So, please guys, nyimba mukeneye kuona energy, man. Mulenge on the stage. So, karibu, don't miss le 3 Place de l'Indépendance. Twagiye, bro, maze. So let's get it, let me get this energy. Yeah, that's it, bro. Thank you so much for watching. Ndagushimira wafashakanye ko kuraba ikiganiro cyacu, and remember to subscribe to our YouTube channel. Jenitwe Jibril nari muri exclusive interview hamwe na hitmaker cyangwa the songwriter wa Mulenge yitwa GUNGAHU muri exclusive interview. Until next time, bye bye. Let me get this. Yasanira irenga na muha matongo mwitenga mutongoza mbakarirenge. Yasamye zirenga zibiri simpushi yo sipusi ntombo za kanyamulenge. Uyu mubebe yatumye mbembe akanyabutinde kangiza indembe. Uyu